ariko kandi ndafise ikibazo ku baririmbyi ba gospel. Hari abantu bavuga ati umuziki wa gospel ego ndashaka ntandukaniriza ibintu bibiri, kuririmba gospel umva no kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mbega hari igihe usohora indirimbo witeze n'agafaranga, dusibye gusohora indirimbo izofasha abantu? Ibyo bintu birimo amapolemike menshi kandi dutegerezwa kwicara nukuri tukavyitondera. Ibintu vyose bikorwa ubu, ntubona niyo mikrofone ufise niki ndiko ndavugira ko nibi biriko biradufirma, bisaba uburyo. Kwicara konyene ngaha bisaba uburyo, n'ubuntu mba nagiriwe kugira ngo umunanyemerere nicaye ngaha. Rero ibintu ntibikuruka, ni nk'abantu bavuga ngo mwishengero, we iryo shengero ugiyemo umva ngo ntushaka gutanga amafaranga, deja wicaye hano hariko aravuga ivyuma, amatara yose bariko aragufasha, ayo ma microphone bakora, iyo ntebe yonyene wicaye ko yaguzwe amafaranga. Tabaramutse nongera ndabaha ikaze mu kiganiro ca Bila Show, ikiganiro kimeze neza, ikiganiro tuganira ku buzima butandukanye, tutibagiye kandi n'umuziki ndundi ntituheba. Rero muri kaze murisanzuye, n'uwishikiye kuri iyo televiziyo ariko araraba atunye ahinduye chaîne agashikira kuri BTV, sindakwifurije kuva kuri iyo chaîne. Nije birakoze Ange Negrita, sazo ndabaremesha kino kiganiro turi kumwe na Ange Sanzimana, n'umusi akaba yafatiriwe n'ayandi mabanga y'akazi. Tukuramutse twongera tuguha ikaze muri kino kiganiro. Urakoze cyane, ndabashimiye ku mwanya kiri hano hantu. Ni honere kuri jewe. Meze neza? Ego meze neza n'amahoro. Turamukiriza abakozi ba BTV Burundi n'abakunzi b'ikiganiro Bila Show, wongera unabidondora. Reka ntangure nk'uko abandi bamwe batangura abakunzi, namwe banywanyi ba BTV, nashaka kubaramutsa abantu bose bakora dukurikirana, abari mu gihugu, abari hanze n'abari kure gose, nashaka kubaramutsa. Izina ryanje nitwa Nimbona Lionel, mugabo sinajenga Nimbona Lionel kunkorera mu mugwi, uwo mugwi witwa Family Worship Flow. Ego indirimbo nunguka ubwenge, reka tuyitwa nunguka ubwenge, yasohotse ryari? Yasohotse kuwa gatanu, ejo kuwa gatanu hazoba indwi zibiri aho. Wakorewe hehe? Yakorewe hehe? Ni Eric yayikoreye muri studio iri muri Asiatique. Okay, uko wayisohoye yatubwiye neza yuko yari mu bihe byatumye aririmba iyo ndirimbo. Uko wayisohoye, tout d'abord tuje kuri wewe, uyisohoye uvuga ati jewe iki kintu reka ndirimbe kuko numva ariyo muhimu ndimo. Eske umaze kuyirimba wumvise iki muri wewe? Icyo wasengeye, watubwiye ko yakubereye isengesho, iryo sengesho ryarahavuye rikunda ku byo wari kurasengera? Ego navuga ko ryavuye rikunda, mugabo icyo nariko warugambiriye, icyo nari ngambirije sinzi ko ikinyarwanda cyangwa ikirundi, icyo nagomba gushikako ni ikintu nibaza ko tuzoshikako tuvuye ko twagishitseko kuri twujuje nitwashika mu ijuru. Ni wa mutima uvuga ati ndashaka kumenya iby'iwawe. Rero kumenya ivy'Imana ni ko ntambwe. Ego kuko Imana iguma ihinduka buri kanya, iguma uyibona ubundi. Nibaza ko ari ikintu tuzoshikaho tuyibonye, hari n'ibibazo byinshi tuzoyibanza, ni ikindi processus ikibandanya, mugabo kuvyo nashaka kuri ino ndirimbo novuga ko nabishitseko. Amen. Ego tugende ku umugwi umazemo, nagenda kubaze ngo umugwi urimo, ntambuka ngo umazemo umugwi urimo umaze igihe kingana gute? Twatanguye mu mpera z'ibihumbi 2019 twatanguye iyo miryango nyene n'abagenzi
twame turabagenzi kuva kera dusengera hamwe twese dusengera muri bombeshe hama twama tugorobereza hamwe kakunda usanga jewe ndavuye ku kazi naka avuye mu vyiwe twese duhure kenshi twasanga tugobereza imigoroba turi kumwe tuvuye mu bikorwa vy'Imana tuvuye ku kazi turasangira kenshi rero turi kumwe bose abo twari kumwe presque bose uretse umwe ari muri technique kandi asanzwe ari umuvugabutumwa abandi n'abaririmbyi umwe aravuza uryahetse nakubwiye yakoze indirimbo n'umuproducteur aranavuza piano tukama turi kumwe dusangira ijambo ry'Imana tuganira hama muri ivyo hakavamo tukanaririmba hama ibyo twaganira ibyo twasanga duhura navyo nk'ingorane nk'amakouple mashasha niho twari tucyubaka bamwe bamaze umwaka ibiri tuvuga ati ibi tuhura navyo n'abandi bashaka kuba bahura navyo surtout iyi miryango ikiri mishasha mu jeune couple kubera iki tutobisangiza n'abandi mbega abantu bashobora kubandanya bakorera Imana babana mu miryango kuko usanga kenshi bica bimera nk'ibihagarara iyo abana bagiyemo iyo n'ibindi bigiyemo byo kwitwararika nyene ibintu byo mu muryango cyo tubona ingorane usanga duhura nazo n'abandi bashaka kuba bahura nazo cyo dushaka rero kuza turabisangiza n'abandi uwo mugwi nturi kuririmba gusa turana gusangira n'abandi ijambo ry'Imana tubankuraja abantu bashaka kubandanya bakorera Imana inyuma y'amamariage kuko kenshi usanga bacayivamo hama no kurimba rero biba birimo nivyo bifata umwanya munini naho rero twatanguranye indirimbo ya Noel ico gihe turabandanya nuko tumaze imyaka ishika kuri 4 yego 4 umaze imyaka kuri 4 muri miryango yubatse 3 reka dufate 3 ko ni 3 biga murakora ubuzi busanzwe murubatse uratubwiye yuko mufata akanya mugasangira ijambo ry'Imana ndetse mugafata n'umwanya wo kwandika indirimbo kugira ama repetition gusubira abana Dionel ivyo bintu bigenza gute mu bishobozwa n'iki byose bivana no gukunda ikintu iyo ukunda ikintu uracigura nta uzoza kubwira ngo biroroha uzoza kubwira ko vyoroha nawe urabizi no muri aka kazi musanzwe mukora uzurabe n'akazi gasanzwe umuntu abasanzwe akora azinduka akagenda ari ukubura ahantu canke arawe iyo atari umuntu ari amatema asanzwe dukoresha ari passionné umuntu akunda ico kintu akora cihebeye umuntu yacihebeye umuntu agikunda umuntu yumva nyene ariko arakora atari kugira ngo ababosi bamukunde nyene canke udakorera juste kugira ngo yironkera kanoti y'amagende iyo umuntu ariko arakora ikintu akunda aracitangira nivyo avec ivyo nyene by'abana bajamo vy'ivyo bindi tugeza kurondera kuko tugeza kubaho usumira umuryango ugira iki kugira ngo rero uhuze ivyo bintu ico bita mu gifaransa ngo kumariya ivyo bintu biragora nyene mugabo ikintu gituma novuga ko gituma tubishobora nuko kuntu tubikunda umuntu akarengera vya bindi byose ari umudamu turi kumwe yiga medecine yiga ibintu byo kuvura umuganga ntushobora kwibaza afise akazi kenshi cyane umugamaze ivyo ugasanga ararondera naho yoba iminota 5 kugira ngo agire ama repetition cyangwa aririmbe ukabona ko abikunda naho bishobora kumara amezi bidashoboka pratiquement kuko ntashobora kuba ariko aravura kuba ariko aravyigira ariko aranaheza vuba mugabo urumva ugasanga aravyitangira kugira ngo ashike kuri ico kintu ego ndumva target bihaye ikintu bakunda kandi baravuga ati dushaka gushika kandi tegerezo kuhashika ariko kandi
kugira umuntu akunda ikintu ni ukuvuga ngo aba yagitanguye kuva akiri muto, ni ukuvuga aba aciyumvamwo, aba afise umuntu yaravye avuga ati jewe urya muntu wapfa kumera nka Lionel watanguye kuririmba ryari? jewe byogorana kubera simpamvu mvuga nka ba bandi bavuga ngo natanguye kuririmba nkiri umwana, mugabo nivyo niko natanguye kuririmba nkiri muto. Ndibuka nkisengera muri Catholique kera nkiri muto nyene. Bo natanguye ahubwo ndirimba muri chorale imwe yitwa Petit Chante mu Kinama muri Sainte Famille, tukiri bato cyane. Mugabo kubera turabona abana twabonye aba grand frère barabakorezi, je nakunda kuririmba. Mugabo urumva tubona aba grand frère arabakorezi natwe cyo twirukira bivuga twebwe kora ndihasa, jewe nihasa ryanje tuva mu baririmbyi muri yo chorale Petit Chante niko yitwa, tuja mu bakorezi. Mugabo ahantu hose naje no muri abo bakorezi naba interesse cyane, ndibuka n'indirimbo batwigishije ndacyayibuka, naba interesse no kuririmba. Inyuma yaho tuja mu baskuti, nari umu animateur, narakunda kuririmba. Rero baje ngo natangiye kuririmba ni kera. Ushaka kumenya igihe? Ego mugareka mfate kuri ibi, natangiye kuririmba ndirimbo gospel bita gospel nyene. Muri Bombeje nashitse muri 2000 gutyo, nanone nari nkiri muto, natangiye kuririmba muri chorale muri 2002. Buhoro nyene nkiri muto numva n'ibintu natangiye kuva kera. Ni kera ko nahora nza gusengera ariko natangiye gusengera from 2017. Ushobora gusanga muri 2002 wari ukifise imyaka mikeya cyane, nari mfise mikeya cyane, upfa ko ni ibintu byatanguye kuva kera, si ibyo yize ubu. Ariko kandi ndafise ikibazo ku baririmbyi ba gospel. Hari abantu bavuga ati umuziki wa gospel, ego ndashaka ntandukaniriza ibintu bibiri. Kuririmba gospel umva no kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mbega hari igihe usohora indirimbo witeze n'agafaranga, tusibye gusohora indirimbo izofasha abantu? Ibyo bintu birimo amapolemike menshi kandi dutegerezwa kwicara n'ukuri tukavyitondera. Ndibuka hari concert y'umuntu ntaza kuvugira ngaho akora nta musabye uruhusha kandi ntitunazinanye non plus. Mu 12 mu mpera z'umwaka wahera yariko ategura igikorane cya gospel, bivugwa ko bamuhaye amafaranga menshi. Mu makomantere abantu bagize hari uwanditse ngo mbe uwo Yesu asigaye agugwa n'ibiki. Numva abantu basigaye bitiranya, reka ko ndonse occasion si abantu bose baronka iri bakwe mwangiriye kugira ngo mvugire imbere y'abantu benshi bakora dukurikirana. Mu bumenyi bukenya mfise ndabibabwire abantu ntibazori bitiranya, nta Yesu adandazwa nta kimugabo. Ibintu vyose bikorwa ubu, mubona niyo microphone ufise niki ndiko ndavugira ko nibi biriko biradufirma, bisaba uburyo. Kwicara konyene ngaha bisaba uburyo, n'ubuntu mba nagiriwe kugira ngo umunanyemerere nicaye ngaha. Rero ibintu ntibikoroka. Ni nk'abantu bavuga ngo mwishengero, we iryo shengero ugiyemo umva ngo ntushaka gutanga amafaranga, deja wicaye hano hariko aravuga ivyuma, amatara yose bariko aragufasha, ayo microphone bakora, iyo ntebe yonyene wicaye ko yaguzwe amafaranga. None gute ushaka kuvuga ngo Yesu gwasigaye ngo ya nivyo vyose usanga baba bakenera, sindi ngango ndabavugire niko bimeze, baba bakeneye uburyo kugira ngo bashobore gusohora ibintu vyiza. Ikindi naco nka jewe nkora gospel, abandi kumbure barashaka kwipermeta, navyo nzi kuko navyo sinde muri bo, barashaka kwipermeta gukora umuziki nyene usanzwe uko bavyumva. Mugabo twebwe
ko twitwa ko turi abantu bariko baratazira Imana. Ntushobora gusohora amafuti, ibintu bivuga nabi, ibintu bibi bibishe, uri kuririmbira Imana. Uragerageza aho ugeza. Simvuga ko twese abaririmba gospel turirimba ibintu byiza bihanitse gose, mugabo tugerageza gutanga ikintu cyiza kugira ngo ntutukishe iyo Mana uri witwa ngo uri kuravugira canke uri kuratazira. Rero ibintu rero kugira ngo usohore ibintu vyiza bifise sound nziza, ivyo rero abaririmbyi baca banyumva wari we wese arimba gospel canke n'urimba ibindi. Ikintu gifise sound nziza, ikintu gifise image nziza, ikintu gifise, ivyo vyose bisaba uburyo. Ndakubwiye ko ubu tuko turasohora indirimbo kugira ngo ziduha amafaranga, nta mafaranga araboneka, urumva ntaraboneka. Mugabo aje vyo bari vyiza kugira ngo bidufashe gukora ibindi vyiza gusumbya, canke wanashaka kubera iki bitona tubeshaho. Mugabo ubu tuko tukora imiziki, wanashaka dushiramo amahera atanagaruka. Mugabo ikikenewe cyane, l'objectif rero kuri twebwe tutazira Imana, ni kugira ngo abantu bumve iyo message. Nimba byonsaba gutanga amahera kugira ngo ivyo ndirimbye mu ndirimbo yanjye bishike muri Australia, ndabiririmbe nga umuntu muri Australia avyumve, yumve ahezagiwe canke yumve hari intambwe bimushikanye, canke umuntu ari kure. Navuze muri Australia ko ari kure, suko ari muri Australia. Uwari wese, umuntu ari mu icendajura, umuntu ari mu igenda ngaho, antelefone, hari umutantera focus ya telefone ambwira ati ntushobora kwibaza ukungene bindyohera iyo ndakubona uri kuraririmba. Numva ndaryohewe cyane, nari kuri vola ndahagarara ko nanzi nabonye mu mutantera telefone namenyereye telefone, ifare ko ndamubaha, ni magarara ndamuhamagara, nari nzi ko ari ikintu kisha kuba kibaye. Aca mbwira uko yari ayibonye kuri stati iyo ndirimbo ngo ntushobora kwibaza. Numva mu mutima ndaryohewe. Nimba umuntu ashobora kwicara ahantu akumva araryohewe kubona ndiko ndaririmba, numva ko ndiko ndaririmbira Imana, wakure canke wapi, ivyo ndiko kubitangira amahera. Rero sinzi ko nakwishuye canke navuze vyinshi, naho rero pour l'instant nta mahera birimo, mugabo naho vyojamo amahera aba gospel nkuko bari bubivuze, ahubwo vyo bari vyiza cyane. Fuko turonka amahera, tubahe ibintu vyiza cyane, sivyo? Izina ninde? Mwebwe Negrita. Negrita voilà, Negrita, il faut que tubahe ibintu vyiza namwe muko muradukurikirana. Voilà. Ego murumva neza dukwira ahantu havuga ati ego basi naho byo birimo amahera, basi mutankishe make. Kubera iki none vyoja mu makenya? Ngo ari vya Yesu. Ari vya Yesu. Ego iyaba vyokunda ko ari vya Yesu twaca turonka sare kwa kubuntu. Iyaba vyokunda ari vya Yesu, ijya sonorisation batangira amamiliyoni bakaca bayironka kwa gusa. Iyaba vyokunda ni vyinshi cyane, twabironkera kwa gusa, nukuri twobitangira twaherewe ubuntu, nukuri twotangira ubuntu cyane. Mugabo urumva ukeneye ikintu cyiza gusumba ugitangira uburyo. Ego nukuri abantu nimuje ngaho mwitiranye ibintu, usanga muhira nukuri turaririmba ari ubutumwa bwiza canke twe murasohoka rimwe n'abagenzi twaja kuvuga ubutumwa bwiza, aho nosemera no mwibarabara, nta mahera nzotangisha, ahubwo noronka nayo ntanga kugira ngo abantu bananyumvirize. Sivyo? Mu bitandukanye nuko ushaka kugira concert, abantu ngo bazanye umuntu wamaye amafaranga menshi, ahubwo yabaha ayoboneka bumuha menshi gusumba. Kubera iki? Kubera aje gukora ibintu bisaba uburyo, avuye dufate mu kindi gihugu, ayo ma déplacement azoshika fungura ikinga ifuko ashika afatwa neza nyene. Ibintu byinshi nyene abantu batojamo bitiranye, no kunagira ndasabe abantu badukurikirana muhagarike kwitiranya ibintu. Harimo ibintu bititiranye, ubutumwa bwiza n'ubwa gusa. Ego mugabo ibintu abantu baba ko barakoresha uburyo, bisaba uburyo nyene, bisaba uburyo kugira ngo munamumenye no muntu, mushaka kwibaza uburyo yarabitangiye kugira ngo agire
unamumenye kugira ngo umwumve cyane kugira tumenye Lionel, kugira tumenye abamubanjirije, twofata ba gospel, ba Dudu, ba Apollinaire, byabafashe ingufu nyinshi, byabafashe umwanya mwinshi, uburyo bwinshi. Rero ni ukuvuga yuko ikintu cyose umuntu akora kwanza turetse n'ibyo irega none uwo nura uca mw'ibarabara ugahezagira umuntu ikimugo kagiha amahera, erega tureke basi no kuvuga ngo barihishije mu giteramo. Lionel ashaka kuririmba ukaza ukamuhezagira ijya ndirimbo yawe plus ya $100 ibintu bisanzwe. Rero aba yakoresheje uburyo bwinshi kugira iyo ndirimbo rinzu uyumva ikunyengetera umuyisubizamwo ufete naho yaba yayisohoreye ntaba yayisohoreye ku buntu. urakoze kubisigura neza. Nawe yayisohoreye batanze amahera, mikro baririmbiye kwiba yaguzwe amahera, umva birakenewe ko ahavuye ikintu hasubira ikindi, niko ndabyumva jewe, ariko hari abandi batabitahura peut-être ko bazogenda babitahura buke buke, nabo nibagera kuri ico kuri aho hantu bavuga ati bwa udi no kubibeze nuko nyene wawe ego nimwe muyandikira indirimbo nimwe muyandikira indirimbo izi wacu ego twebwe uwo mugwi uko turi batandatu ego. Iyo muriko murandika ni umwe yandika azana icyiyumviro cyangwa umwe mwese muricara muvuga ati dukore gute gushika ubu uko bimeze twebwe umwe wese je nakompoje indirimbo ndayizana mu group naka ya kompoje canke ya afise indi message agira arayitanga mukagira ico muyivuze ko mwese ego twediskita ko hari izo bamaze gusubiza inyuma siwanje ugasanga Lionel ntiragera biracari urabona nyene nivyo ni guhanahana ivyumviro hagati yanyu. Ego mukurangiza kino kiganiro cyacu ni iki wobwira abakunzi bawe, abakunzi ba Believe, ari abantu batazi imbuga mukoresha, mbega twobasanga he kugira ngo tugire subscribe, like, comment ni he? Urakoze cyane. Mbere ko mvuga ivyo nagira ntangure gushimira cyane ubuyobozi bwa mwebwe ko bwa BTV bwemeye ko mutwakira. Urakoze. Nukuri nashaka kubashimira, nshimira namwe byo mwanyakiriye. Murakoze kandi muzokome mwakira abantu nkatwe tuba dushaka ko ama message tuvuga ashika kure. Mubandanye mudufasha ivyiwacu bizoshika kure. Ego nashaka kubashimira nongera mvuga ati twebwe abazokenera groupe yacu yitwa Family Worship Flow, ni kuri YouTube, ni kuri Facebook, hose usanga ibintu byacu ariyo bigenda. Ego murakoze cyane. Hari akabazo ukuza ati negritawe akabazo naye nshaka kukambaza mugabo nkakumbaza iki, hari akantu wari wumva wari ushaka gushikiriza ariko utashikirije mu mwanya wawe? Nibaze hamanisho oye bashaka ati akantu vyo aka kantu ugiye utakambajije naye nshaka kukambaza kameze gutya. Afite sinkunda kugenda ahantu nka Lionel, nashaka kuvuga ko mubinyemereye umwanya mutoya umwanya munini nagira mvuge iyo Family Worship Flow. Nababwiye ko ngene yatanguye ama objectif yayo, nababwiye ko tutarabaririmbye gusa, turifuza cyane ko amatazirano ava muri izi nkome zine z'ishengero agende ashike kure, ashike mu miryango. Nico kituma twayise Family Worship Flow, kugira ngo amatazirano ave muri izi nkome zine z'amashengero yinjire mu miryango, abantu batazire, abantu tubeho mu buzima butazire. Namavuga ahantu henshi cyane, biratangaje kungene abarundi twese uno munsi twitwa ngo turi abantu baja mu masengero bavuga ubutumwa baririmba nk'uko iwacu, mugo ugasanga uno munsi umurundi ubu ntagitembera nko mu myaka yahera. Je ndakunda gukora kuri terrain, ukura tembera ugashika ahantu ugahagarara ukagura brochette ukarya inyama. Ubu siko bikiri, sinzi ko urabibona ubu aho uca hose ngo baragwishana.
sinzi ko urabyumva birahara nivyo rero nivyo usanga nukuri bose ubukristo abakristo kwa Mungu twese tugenda gusenga canke mu yindi misi uko abantu basenga sivyo nshaka kwinjiramo ubwo ugasanga nivyo hanyuma tuvuye ngaho kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ugasanga abantu babayeho nabi nyeneko bararugana tuve muri ivyo niyo objective yacu nukuri amatazirano aje mu bantu nico kintu numva mengo novuga kandi urakoze kupemeta ko ndakivuga nta hantu namwe ntazogenda nazokivuga ko ni objective yanje sino kuko kubera ikintu ririmba nk'abandi rega abataririmba gospel ntibaririmba ibintu bibi ariko baririmba Burundi la plupart des fois bavuga ko baririmba kandi baririmba neza ni kubera ikintu rino ririmba gospel rero igituma ndirimba gospel ni kugira ngo shikane ubwo butumwa bugende abantu nukuri bave muri bijya tubeshana mu mezi neza amashenga zinjira no mu miryango yacu no mu kibano cya misi yose bibandanye iyo niyo mpamvu je ndirimba gospel ni mpamvu twa turimba gospel nico dushaka ni objective yacu wala murakoze cyane murakoze mu kurangiza aturimbire gatoya akapera harima cyo tumusezera Musi mwiza nakiriwe ngo mari kw'ivyaha vyanje musi mwiza nakiriwe ngo nemerwe n'Imana ubu namaze guheba vyose vyahora mbere inyungu none Yesu ndamwimitse nemeye nganzi bihe vyose mutima wanje gubwa neza wirongeye umucunguzi ntakizoza kintera ubwoba kuko nduwiwe kandaranzi musi mwiza nakiriwe ngo mari w'ivyaha vyanje musi mwiza nakiriwe ngo nemerwe n'Imana. Amen. Tugushimire cyane. Nanje ndabashimire gose kuba mwangiriye iyi privilege yo kwicara hano hantu mukuri bivuye kuvyo kumbura abantu bose bashaka kuba bavuga bacangaha mukuri je personnellement serukiye nabo naserukiye uwo mugwi ndimo nshaka kubashimira ntimushaka kwibaza ibi kumbure mwebwe kuri mwebwe bishaka kuba biri mu maprograme yanyu mugabo ni ikintu gikomeye cyane biratuma abantu nka twebwe bashobora gushikana ijwi kure gose aho ntashobora kwibaza nk'ubu avec aba bantu babakurikirana nibaza ko ngomba gushika kure cyane. Merci beaucoup. Murakoze namwe kuba mwatwitabye. Ndabashimire rero twaganiriye byinshi n'umurimvyi wa gospel nize neza ko mwubakitse mu mitima yanyu ndetse nanje nubatswe. Ndabashimira ubwo mwese rero ko mwadutije akanya mukadukurikirana. Ndabashimire yuko buri gihe mutaduta mwaba muri hafi yacu. Ndababwire ngo mugire aho muba mwubahwe. Ni ikiganiro Bila Show, ni ikiganiro kiba misi yose kuva saa 9 gushika saa 11. Ndababwire ngo ndabakunda cyane, mugire aho muba mwubahwe naho utaha.